Ndi nitekana umunezero ndasubiye kugusuhuza nkwakaze nshuti mukunzi wacu wowe ubandanya kubana natwe ngaha kuri no mbonesha kure imwe rudende igushikiriza amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru bigezweho biriko biravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu ndaguhaye kaze ndaguhaye mwiriwe cange mwaramutse bivanye naho udukurikira uherereye kuri uyu munsi wa gatanu igenekerezo ry'umunani ntwarane 2024 ico utegerezwa gusa n'ugufyonda sabone cange subscribe nawe utarafyonda ko hamwe ukabandanya urashikirwa n'amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza ndaguhaye kaze ntanakwipfuriza kubandanya uraroranirwa ano makuru rero harabafatiye ku ngingo nkuru zikurikira umuyobozi w'ibohero rikuru rya Mpimba Colonel Serge Nibigira batazira Gikona yoba yaraye ijoro ryiwe rya mbere mw'ibohero rikuru rya Bubanza inyuma y'ibihe tumusaba gutunganiriza bamwe mu banyororo nawe yoba yaraye ari umunyororo iyi si rwose iratangaje woshaka yo kwitonda vyinshi kuri no nkuru ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure nayo kandi umuryango wa Oscar Mbonihankuye yishwe n'imbonerakure kuko atagiye mu bikorwa rusangi usaba ikiziga ciwe Oscar Mbonihankuye w'imyaka 60 yarahagaritswe haraborezwa igufa mu nyuma atabwa mu ruzi mu barazi n'imbonerakure haraheze indwi zirenga zibiri kubw'amasoko yacu ivyo vyabereye ku mutumba Musama muri komine Mbuye mu ntara ya Muramvya hagati mu Burundi isoko mu ntwaro rikaba rivuga ko abantu batandatu mu bikekwa muri izo mbonerakure zaho nyene zahagaritswe umuryango ukabusaba ikiziga c'umuhisi kubw'ababibonye Oscar yarakubiswe n'imbonerakure zaciye mu nyuma zimuta mu ruzi vyinshi kuri no nkuru ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure ico utegerezwa gusa nyene ni ukubandanya kumwe natwe nayo mu ntara ya Cibitoke imyimenyerezo ya gisirikare y'imbonerakure irateye ubwoba abanyagihugu imihindo y'ibigwanisho binini na bitoya yarumvikanye kuri ubu wa gatatu ku mitumba ya Cishemere igabura amakomine ya Buganda ndetse na Rugombo ku birometero bidashika bitanu uva ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke iri mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi abanyagihugu begereye ako gace bigana ko bagize ubwoba babonye uko imbonerakure no kuvuga abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rw'umugambwe CNDD FDD zisukira zijayo kandi zifise ibigwanisho uwurongoye ikambi y'112 y'abasirikare bagwanira hasi yo mu Cibitoke haremeza ko hari imyimenyerezo ya gisirikare yabaye mbere yari yanamenyeshejwe abanyagihugu ku wa gatatu ntwarane 2024 ariko ntaco yavuze ku myimenyerezo y'abagize umuhari w'urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD vyinshi navyo kuri iyo nkuru ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure nayo muyariko aravugwa hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi nuko izareka mwikambi hayindara impunzi mu gihugu ca Malawi umutekano ari muke ikibazo kikaba kiraba bose icegeranyo cavuye mu matohoza ya HCR ku gituma ubwicanyi buguma bwiyongera muri iyo kambi ya Zareka carashizwe ku mugaragaro muri iyo kambi urwo rwandiko rukaba rusaba ko inkozi z'ikibi zikurikiranwa zigahanwa impunzi zitegerezwa kandi gutandukanywa n'abo muri Malawi bamaze igihe babana vyinshi kuri no nkuru navyo ni mukanye mu buryo buramvuye ntuje kure hesayo gusa ayo hamwe n'ayandi ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure ico utegerezwa gusa ni ukubandanya kumwe natwe uramanuka munsi y'ino video hamufywa n'imbere y'ijambo Isange TV haraba handitse ijambo sabone cange subscribe urafyonda ko hama udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza ndakwipfurije kubandanya uragira ibihe byiza ndetse no kuroranirwa mu byo uriko urarangura ano makuru ku buryo burambuye nonyemerera nyatangurire kuri no nkuru ivuga ko umuryango wa Oscar Mbonihankuye yishwe n'imbonerakure kuko atagiye mu bikorwa rusangi uri kurasaba ikiziga ciwe Oscar Mbonihankuye w'imyaka 60 yarahagaritswe haraborezwa igufa mu nyuma atabwa mu ruzi mu barazi n'imbonerakure haraheze indwi zirenga zibiri kubw'amasoko yacu ivyo vyabereye ku mutumba Musama muri komine Mbuye mu ntara ya Muramvya hagati mu Burundi isoko mu ntwaro rikaba rivuga ko abantu batandatu mu bikekwa muri izo mbonerakure zaho nyene zahagaritswe umuryango ukaba uriko urasaba ikiziga c'umuhisi kubw'ababibonye Oscar yarakubiswe n'imbonerakure zaciye mu nyuma zimuta mu ruzi
amaguru n'amaboko biboshe, yarakubiswe cane mu nyuma atabwa mu ruzi mu Barazi. Ivyo ni ivyiganwa n'umwe mu bo mu muryango wiwe yabibonye ku wa 18 Ruhuhuma guheze. Uwundi umwe mu bo mu muryango w'umuhisi atomora ko urwo rwaruka rwo mu mugambwe uri ku butegetsi rwari rwamutegetse gutanga ibihumbi 100 y'amarundi kuko atitavye ibikorwa rusangi. Ayo makuru haremezwa n'abajejwe intwaro aho nyene muri ako karere. Abikekwa gukora ubwo bubisha n'imbonerakure zitandatu: Eric Ndayizeye, Anacrete Bizimana, Aimable Thierry Eraste ndetse na Ruhwiru. Barahagaritswe baca bajanwa n'igipolisi gupfungirwa mu gasho k'igipolisi Imbuye imbere yo kungururizwa mw'ibohero rikuru rya Muramvya. Uko akaba ari ko umuhanuzi wa Musitanteri w'iyo komine hatomora. Abo mu muryango wa Oscar Mbonihankuye barasaba ko ikiziga ciwe caboneka maze agahambanwa iteka. Musitanteri wa komine Mbuye Everine Ndarisasirire arababazwa no kubona ico kiziga kitaraboneka gushika ubu, nubwo hari abapolisi n'abanyagihugu batumwe kukirondera. Nayo mu yandi makuru kandi nuko mu ntara ya Cibitoke imyimenyerezo ya gisirikare y'imbonerakure iteye ubwoba abanyagihugu. Imihindo y'ibigwanisho binini binini na bitoya yarumvikanye kuri uwa gatatu ku mitumba ya Cishemere igabura amakomine ya Buganda na Rugombo ku birometero bidashika 5 uva ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke iri mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi. Abanyagihugu begereye ako gace bigana ko bagize ubwoba babonye uko imbonerakure, ni ukuvuga abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rw'umugambwe CNDD FDD zisukira zijayo kandi zifise ibigwanisho. Uwurongoye ikambi y'112 y'abasirikare bagwanira hasi yo mu Cibitoke aremeza ko ari imyimenyerezo ya gisirikare yabaye, mbere yari yanamenyeshejwe abanyagihugu ku wa gatatu ntwarane. Ariko ntaco yavuze ku myimenyerezo y'abagize umuhari w'urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD. Imiryango y'urwaruka rw'umugambwe CNDD FDD yarabonywe n'abanyagihugu kuri uwa gatatu bambaye ibibayoberanya mu maso. Izo mbonerakure zari zihamagariwe kuja mu vyigwa vya nyuma vyo gukoresha ibigwanisho nk'uko amasoko mu rwaruka rwa CNDD FDD abivuga. Imihindo myinshi y'ibigwanisho bitoya na binini yarumvikanye mu gitondo vyiganwa n'abanyagihugu. Ivyo vyatumye haba ubwoba bwinshi mu banyagihugu batagiye ku mirimo yabo ya misi yose. Abenshi mu banyagihugu begereye ico kibanza co kurasiramwo bahisemwo guhungira ku mugwa mukuru w'intara, ntibagiye mu mirima. Uko akaba ariko abo banyagihugu babivuga. Kubw'isoko mu gisirikare, urwo rwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi ruva mu ntara ya za Kayanza, Bubanza, Cibitoke na Bujumbura mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu. Bakaba baracaguwe bivanye n'ukurinda kwabo. Iryo soko nyene rikaba rimenyesha ko bategerezwa kuzorungikwa muri Kongo vuba cane. Umwe mu ndongozi z'imbonerakure atarashimye ko umwidondoro wiwe umenyekana yemereye SOS Media Burundi ati: twari tumaze indwi zibiri turi mu vyigwa vya gisirikare ku Mudubugu h'intara ya Bubanza. Yemeza ati tuzoca turungikwa muri RDC gufasha abasirikare bacu bari ku rubuga rw'intambara. Tumurondeye tumubaza ico kibazo, Lieutenant Colonel Jean Baptiste Nahishakiye harongoye ikambi y'112 igwanira hasi mu Cibitoke aremeza ko hari ibikorwa vya gisirikare vyabereye ku mutumba Cishemere kuri uwa gatatu. Atomora ko abanyagihugu bari babwiwe ko ivyo bikorwa bizoba bihari. SOS Media Burundi yarabonye urwandiko rwari rwanditswe n'iyo ntwazangabo ku wa mbere uheze, avuga ko ari ivyigwa bigenewe abasirikare ariko nta vyinshi yavuze. Abategetsi b'u Burundi hamwe n'indongozi z'uwahora ari umuhari witwaje ibigwanisho bama bahakana ibivugwa ko imbonerakure ziherekeza igisirikare ca Kongo kugwanya M23 muri Nord Kivu no komora umugwi witwaje ibigwanisho uturuka mu Burundi Red Tabara ucumbitse muri Sud Kivu ugafatwa n'abategetsi b'u Burundi nk'umurwi w'iterabwoba. Ubuheruka umunyamabanga mukuru wa CNDD FDD Reverien Ndikuriyo yaremeje ariko ati: twararondeye amatongo aho dushobora gukorera ibikorwa vy'iterambere muri Kongo.
akemeza ko ata kibi kirimwo ko imbonerakure zoshirwa imbere mu gihe hogera kuja gucumbikayo. Ngivyo ivy'iyo nkuru. Nayo mu yandi makuru hariko aravugwa hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi nuko mw'ikambi ihaye indaro impunzi mu gihugu ca Malawi umutekano ari muke. Ikibazo rero kikaba kiraba bose. Icegeranyo cavuye mu matohoza ya HCR ku gituma ubwicanyi buguma bwiyongera muri iyo kambi ya Zareka carashizwe ku mugaragaro muri iyo kambi. Urwo rwandiko rukaba rusaba ko inkozi z'ikibi zikurikiranwa zigahanwa. Impunzi zitegerezwa kandi gutandukanywa n'abo muri Malawi bamaze igihe babana. Ishikirizwa ry'ico cegeranyo cari kirindiranywe igishika cerekanywe kuri uwu wa kane uheze ku biro vya HCR biri muri zone ya Kaware ya kabiri. Impunzi nyinshi zari zatumiwe. Abaserukira amashirahamwe yose yegamiye ONU ajejwe gufasha leta ya Malawi co kimwe n'inzego zijejwe umutekano barerekanye ibintu vyinshi biteye umutekano muke muri iyo kambi. Kuba impunzi zibana n'abanyemalawi mu bisagara bimwe, abadafise ivyangombwa bigira impunzi na cane cane abanya-Ethiopia, abanya-Somalia n'abanya-Sudani, ukunywa ibiyayuramutwe hamwe n'urudandazwa rw'abantu bajanwa mu burengero bwa Afurika ndetse n'ibindi. Uko akaba ariko bakurakuranywa mu kuvuga. Akarorero nk'uko vyemejwe ku banya-Ethiopia barenga 1000, abadashika 50 nibo bafise ivyangombwa ndetse n'impapuro z'ubuhungiro. Dutegerezwa kuba maso no gukora imikwabo yo gusaka kugira ngo dusigarane n'abari ku rutonde. Uko akaba ariko abo bategetsi basavye. Ikambi ya Zareka iri muri distrikte ya Dowa mu karere ka Malawi, iravugwamwo umutekano muke nk'ubusuma bw'abitwaje ibigwanisho, ugusitura amaduka n'ubwicanyi budahera haraheze umwanya utari muto. Intwaro, igipolisi na HCR bagomba gutuza ubwo bugizi bwa nabi. Mu ngingo zihuta zafashwe harimwo kwimura abanyagihugu baba mu bisagara vy'impunzi, kwegeraniriza abasaba ubuhungiro mu kibanza kimwe co kurindiriramwo hamwe no guha ibikorwa indongozi muri buri zone. Ubwa mbere umutekano uraba ababa mw'ikambi. Nico gituma tuzotora abagabo batari munsi ya 30 bategerezwa gukora irondo ryo mw'ijoro mu mazone yose. Dushaka kandi ko impunzi zitanga amakuru kuri ico kintu cose kitamenyerewe mu bisagara babamwo. Uko akaba ariko bashimangiye. Impunzi zizeye ko hari ibigiye guhinduka. Turiteguye guterera kandi turanezerewe ko igipolisi, intwaro na HCR babifashe mu minwe. Uko akaba ariko amenyesha. Ico gikorwa kiramaze gutanga umusaruro. Mw'isakwa ryabaye kuri uwo w'Imana uheze, urwaruka 8 rwikekwa ko ari abarundi barahagaritswe. Iyo miyabaga ntigira ibiyiranga vy'impunzi. Bamwe muri bo bariyemereye ko bari mu murwi w'abasuma batera ubwoba mw'ijoro. Baciye bajanwa mw'ibohero rikuru rya Dowa. Uko akaba ariko vyamenyeshejwe n'umwe mu barongoye imiryango, yizeye ko ibintu bishobora guhinduka uravye ubwira bw'impunzi n'abajejwe intwaro. Abandi bafise amakenga. Si ubwa mbere ingingo nk'izo zifatwa, ariko ntihagire na kimwe gihinduka, na cane cane ko abakora ubwo bwicanyi badahanwa vy'akarorero. Ubu turindire turabe. Uko akaba ariko bavuga. Iciyumviro co kuvanga impunzi n'abasangwa cari cashizweho haraheze imyaka 3 mu ntumbero yo kugira ikambi y'impunzi ibe ikibanza co gutsimbataza umubano mwiza. Ariko kuva ico gihe umutekano wagumye utosekara. Mu mwaka w'ibihumbi 2023 abantu batari munsi ya 20 barishwe, harimwo impunzi z'abadandaza ariko kandi n'abanyagihugu bo muri Malawi. Hagati aho HCR isaba impunzi zishaka gutaha kwiyandikisha kugira ngo batahe ku gushaka kwabo kuba buri mezi 3. Abarundi baritaba ako kamo gusumvya abandi. Ikambi ya Zareka womenya ko iharurwamwo impunzi zirenga 50,000 harimwo 11,000 vy'abarundi. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye, ariko aravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ico utegerezwa gusa ni ukumanuka munsi y'ino video hamwe ugafyona imbere y'ijambo Isange TV, haraba handitse ijambo s'abonner canke subscribe. Urafyondako hama udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza.
ndakwifurije kubandanya uraroranirwa ndetse no kugira ibihe vyiza.